Haleluya. Amen. Tunashukuru sana Mungu Turashima cyane Imana ambaye ametuwezesha kufika siku ya leo. yo yadushoboje gushika kuri uwo munsi. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Tunashukuru pia mwongozi. Turashima kandi kubw'umurongozi wa program kwa kutukaribisha. kuba ashwe kuduha ikaze. Acha Mungu ambariki. Imana imuhezagire. Wazee pia Hamwe n'abatama waliokubali tusimame mbele zenu, bemeye yuko dushobora guhagarara hano muri kino kibanza imbere yanyu. tunasema Mungu awabariki. Nabo nyene turavuze ati Imana ibahezagire. Basi kanisa nzima tunasema Mungu awabariki. Amen. Amen. Ishengero mwese Imana ibahezagire cyane. Tunawatakia mwaka mpya. Hama tubipfurije umwaka mushasha mwiza. Mwaka wa amani. Umwaka w'amahoro. Mwaka wa furaha, umwaka w'umunezero, wa upendo, umwaka w'urukundo na wa maendeleo, n'umwaka wo gutera imbere. Haleluya. Amena. Acha tusome neno la Mungu ambalo tutazungumza asubuhi ya leo. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganirako muri kino gitondo katika kitabu cha Waebrania, mu gitabo c'Abaheburayo sura yake ya 12, igice ca 12 mstari wa 14. ku murongo wa 14. Neno la Mungu linasema, ijambo ry'Imana rivuga riti, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Amen. Turasoma mu Kirundi, mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunataka kuzungumza nanyi, turashaka kuyaga hamwe namwe jambo ambalo linasema, ijambo rivuga riti, tafuteni kwa bidii mugira umwete kuwa na amani na watu wote. kugiranira amahoro n'abantu bose. Amani, amahoro ni hali fulani, ni inyiyumvo kanaka ambayo inakuwa na usalama ndani yake, ifise amahoro muri yo cyangwa umutekano, na huo usalama unaweka ukimya mahali popote. uwo mutekano utuma ahantu hose haba agahwekere. Huo usalama unaweza ukawa wa nchi, uwo mutekano ushobora kuba w'igihugu, huo usalama unaweza ukawa wa familia, uwo mutekano ushobora kuba w'umuryango, huo usalama unaweza ukawa wa ndugu na ndugu, uwo mutekano ushobora kuba hagati y'abantu n'abandi, huo usalama unaweza ukawa wako wewe na Mungu, uwo mutekano ushobora kuba hagati yawe hamwe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Ni kusema kwamba tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ni kuvuga yuko mugire umwete kugiranira amahoro n'abantu bose. Najua ya kwamba ndazi yuko tumemaliza mwaka, turahejeje umwaka, lakini mwaka wa 2024 tulikuwa na magumu mengi. Ariko mu mwaka wa 2024 twaragize ibibazo byinshi. Ilifika wakati labda hatukuwa na hiyo amani. Birashoboka yuko ayo mahoro atayo twari dufise. Lakini tunataka 2025 turashaka yuko muri umwaka wa 2025 uwe mwaka wa amani kwako, ube umwaka w'amahoro kuri wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Fanya mwaka wa 2024, reka umwaka wa 2025 kuwa mwaka wa amani, ube umwaka w'amahoro. Amani inapokuwa ndani mwako, amahoro ari muri wewe, inakufanya wewe kufanya vitu kiusawasawa. Birakenewe yuko nawe nyene ukora nkuko nyene biri. Inakufanya wewe kuishi maisha mazuri. Birakenewe yuko wewe ubaha ubuzima bwiza. Inakufanya wewe kuwa mtu mwenye kupendeza kwa sababu una amani ndani mwako. Birakenewe yuko ubaha ubuzima bwiza kubera yuko ufise amahoro mu mutima wawe. Na ndio habari tunataka kuwaagiza kusema ya kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote. Igero niryo jambo dushaka yuko tuyaga kugiranira amahoro n'abantu bose. Paulo kwa Warumi, Paulo ari karavugana n'Abaroma pale kwa sura yake ya 5, hajya mu gice ca 5 mstari wa kwanza unafika hadi pale kwa 8 hadi 10. uhereye ku murongo w'8 ku murongo wa mbere gushitsa hajya ku murongo w'10. Paulo anajaribu kuzungumza na watu wa Rumi.
Paulo aragerageza kuvugana n'ishengero ry'i Roma, akiwaonesha ya kwamba kupitia damu ya Yesu Kristo abereka yuko biciye mu maraso ya Yesu Kristo ambayo ilikwenda kutukomboa, ayo yadukijije, ambayo ilikwenda kututoa katika uchafu, ariyo yadukuye mu myanda, hata tukaamini kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, mbere gushikanaho twizira yuko Yesu ariwe mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. akawaambia iweni na amani kwa sababu mna Yesu Kristo. Ababwira ati rero mugira amahoro kubera yuko mufise Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Nikupenda kusema kwamba amani ya Kristo au damu ya Yesu Shaka kuvuga yuko amahoro ya Yesu Kristo cyangwa amaraso yiwe ilikuja kututoa sisi katika kifungo, yaje kudukura mu ibohero na kutufanya kuwa watu huru, kugira ngo tube abidegenza. na uhuru huo Kandi rero uko kwidegenza tuliopata kwa njia ya imani twaronse biciye mu kwizera, ulitufanya sisi kuwa na amani. byatumye twebwe tuba abantu bafite amahoro. Na ndio maana Paulo akawaambia Warumi iweni na amani. Ni nayo mpamvu rero Paulo yabwiye Abaroma ati mugire amahoro, kwa sababu amani hiyo itawafaa, kubera yuko ayo mahoro ariyo ababereye na itawasaidia, kandi ayo mahoro azobafasha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami Yesu ahimbazwe cyane. Kusudi la Paulo, intumbero ya Paulo la kusema ya kwamba tuwe na amani, kugira ngo avuge yuko dukwiye kugira amahoro, alitaka kuambia watu wa pale Rumi, yashaka kubwira abantu bo mu ishengero ry'i Roma ya kwamba ile amani ya Kristo yuko ajya amahoro ya Kristo inakuwa na mambo fulani fulani inabadili katika maisha yako. Yuko hariho ikintu kanaka ahindura mu buzima bw'umuntu. Neno la Mungu linasema, ijambo ry'Imana rivuga riti kupitia hiyo mahuti ya Yesu Kristo, ati biciye muri urwo rupfu rwa Yesu Kristo sisi tulipata amani na Mungu, twebwe twaronse amahoro hamwe n'Imana, kwa sababu tulikuwa watu ambao tulikuwa mbali na uso wa Mungu, kubera yuko twari abantu bari kure cyane y'inyonga z'Imana. Basi tulikuwa ni watu wenye kutengwa, rero twari abantu bari bigijwe kure cyane n'Imana, Mungu ntabwo twarondera Imana, lakini kwa upendo wa Mungu ariko kubw'urukundo rw'Imana alikwenda kututafuta, yaragiye kuturondera, na alipotutafuta amaze kuturondera alikwenda kutupata, yaraturonse, akamtumia Yesu ili atuokoe, maze akoresha Yesu kugira ngo adukize. Na Yesu alipotuokoa, Yesu amaze kudukiza, alitupa amani, yaraduhaye amahoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Neno la pili, ikindi kigira kabiri, mauti ya Yesu Kristo, urupfu rwa Yesu Kristo ilikwenda kutupa sisi uzima, rwaduhaye twebwe ubugingo, ilitupa uzima wa milele, rwaduhaye ubugingo budashira, kwa sababu mataifa hatukuhesabika kuwa ni watu, kubera yuko twebwe abanyamahanga ntabwo twaharugwa nk'abantu, lakini tulihesabika kupitia mauti ya Yesu Kristo, ariko twahawe agaciro biciye muri Yesu Kristo. Wakati waliopewa neema igihe twaronka ubuntu wakaikataa, igihe neema iligeuka, igihe abayuda baronka ubuntu hama bakabwanga, ubwo buntu bwacabuza kuri twebwe, ubwo buntu bucabuza ku bantu bose. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Ni kusema kwamba mauti ya Yesu pia ilikwenda kutupa sisi uzima wa milele. Ni kuvuga yuko urupfu rwa Yesu Kristo rwaduhaye twebwe ubugingo budashira. Lakini ukisoma tena Yohana pale kwa 16, ariko kandi usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana 16 7 hadi 10, hajya ku murongo w'indwi gushaka ku 10, inasema ya kwamba yale mauti tena ya Kristo yalitufanya sisi kuwa na ushirika na Roho wa Mungu. Ati urwo rupfu rwa Yesu Kristo rwatumye twebwe tugiranira ubumwe na mpwemu w'Imana. Tulipata ushirika, twaronse ubumwe, maana tulipomwamini Kristo, tumaze kwizera Yesu Kristo, tulimpokea Roho akakaa ndani mwetu, twaronse mpwemu yera, maze mpwemu aba muri twebwe. Yesu aliahidi ya kwamba sitowaacha mayatima. Yesu yaratanze isezerano yuko ntazodusiga twenyene turi imfuvyi, nitawatumia msaidizi, ariko azoturungikira umwitsa. Na Yesu alimtuma msaidizi, kandi Yesu yarungitse uwo mwitsa ambaye ni Roho Mtakatifu. ariwe mpwemu yera. Huyo alikuja kupitia mauti ya Yesu. Uwo mwitsa yabonetse kubw'urupfu rwa Yesu Kristo. Yesu asingelikufa, Yesu yadapfa, atungelimuona Roho wa Mungu. Uwo mpwemu w'Imana ntawe twari gushobora kuronka, kwa sababu alikufa, ariko kubera yuko Yesu yapfuye, alikuja na akakaa ndani mwetu. Mpwemu yera yaraje maze aba mu mitima yacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Kazi ya Roho wa Mungu, igikorwa rero cha mpwemu yera, ni kukuongoza wewe, ni kugira ngo akurongore, ni kukuelekeza katika njia iliyo sahihi, ni kugira ngo mpwemu akurongore mu nzira nziza, na kukuonya wakati unapotaka kukosa, hamwe no kuguhanura mu gihe ushaka kuja mu nzira mbi.
Amen. Amena. Huyo roho anakaa ndani mwetu. Uwo mpwemu yera aba muri twebwe. Na ndiye anayetufanya kuwa hapa siku ya leo. Kandi uwo mpwemu rero ni watumye tuba hano kuri uno munsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Inasema ya kwamba pia hiyo mauti ya Yesu Kristo, haravuga kandi yuko kandi urwo rupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo ilitupatia sisi kuishi tunda la roho. Rwatumye twebwe twama ivyamwa vya mpwemu yera. Tulipomwamini Yesu Kristo, tumaze kwizera Yesu Kristo, tulikuwa viumbe vipya. Twabaye ivyaremwe bishasha. Tukawa watu wenye kuishi tunda la roho. Tuba abantu bafise ivyamwa vya mpwemu yera. Tunaishi tunda la roho kwa kutenda matendo mema. Tubaho ubwo buzima bwo kugaragaza ivyamwa vya mpwemu yera mu kwerekana ingeso nziza. Kilicho kufanya wewe kuacha ulivyokuwa ukivifanya, icyatumye wewe ureka bijya urukora kera, ni yale mauti ya Yesu. Ni rujya rupfu rwa Yesu Kristo. Yalikugeuza fikra. Gwaraguhinduye mu vyumviro. Yakabadili moyo wako. Ruhindura umutima wawe. Yakakufanya wewe kumpenda Mungu kuliko vitu vyovyote katika dunia. Rutuma wewe uba umuntu akunda Imana kurusha ikindi kintu cyose cyo nga mwisi. Ukaanza kushiriki tunda la roho. Maze utangura kugaragaza ivyamwa vya mpwemu yera. Na tunda hizo utazikuta katika Galatia. Ivyo vyamwa vya mpwemu yera uzobisanga mu gitabo c'Abigalatia. Sura yake ya 5. Hajya mu gice ca 5. Mstari wa 22. Ku murongo wa 22. Unashuka hata 24. Gushika hajya ku murongo wa 24. Hapo wanataja mambo mengi sisi wa Kristo tunayoyafanya kwa sababu tunashiriki tunda la roho. Muri ico gice urabona ibintu vyinshi bigaragaza twebwe abakijijwe arivyo vyamwa vya mpwemu yera. Lakini pia ariko kandi ijapokuwa haya yote mambo tunayoyapitia, ariko hamwe n'ivyo byose tugenda turacamwo, Mungu hajawahi kutuacha. Imana ntabwo irigera iduheba. Anatushiriki pia. Imana yamana natwe katika njia zetu, mu buzima bwose tubaho, katika mwendo wetu, mu ngeso zacu, katika matendo yetu, mu bikorwa vyacu. Anakuwa pale shuhuda kwa yote tunayoyafanya. Imana ibana natwe nk'icyabona cy'ibyo tugenda turakora. Tukisoma kitabu cha Yakobo, dusomye hariya mu cete cha Yakobo sura ya 1, hajya mu gice ca mbere na mstari wake wa 2, hajya ku murongo wa 2. Soma hapo ndugu. Havuga hati, mwiyumvire ko ari byo kunezererwa gose bene data nimwagwa mu bibagerageza bitandukanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yakobo anajaribu kuonesha watu ya kwamba japokuwa tunapita katika matatizo fulani, majaribu, Yakobo agerageza kwereka abantu yuko naho tugenda duca mu byago cyo mu ntambara zitandukanye, lakini bado tumaini lipo, ariko ivyizigiro biracariho. Na mwisho anasema amani ya Bwana, hanyuma kwihereza akavuga ati amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo iendelee kuwa pamoja nasi, abandanye kubana natwe. Haya yote tunayapokea, ibi byose tubironka. Amani hii tunaipata kwa njia moja tu. Aya mahoro tuyaronka bice mu nzira imwe yonyene gusa. Ni kwa njia ile ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bice mu kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Tunapomwamini Yesu Kristo, igihe twizeye Yesu Kristo, tunakuwa na amani ya roho. Turonka amahoro avuye kuri mpwemu. Hiyo ni amani ya roho. Ayo na mahoro ya mpwemu yera. Na hiyo inakufanya wewe, kandi ayo mahoro adutuma kuwa na amani na Mungu wako. Atuma tuganira amahoro n'Imana yacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwami Yesu ashimwe cyane. Unapokuwa na amani na Mungu wako, igihe ufitani amahoro n'Imana yawe, unaishi maisha fulani ambayo watu hawawezi kuelewa. Ubaho ubuzima kana k'abantu badashobora gutahura. Maana watu watahitaji ufanye vitu vingine ambavyo wewe hutokubali kuvifanya. Kwera yuko abantu baguma kwitezeho gukora ibintu ariko udashobora gukora, kwa sababu uko sawa na Mungu wako. Kwera yuko wuzuye n'Imana yawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Tuone amani ya familia. Reka turaba amahoro yo mu muryango. Unaona katika mafamilia pia, murazi haba no mu miryango yacu kandi hii miaka tumepita, iyi myaka duciyemwo, kuna mafamilia baba hawezi kumsemesha mtoto tena. Hariho imiryango usanga umuvyeyi adashobora kuyaga n'umwana we kandi
Unakuta kaka na dada wasemeshanagi tena. Ugasanga gishiki na gisaza ntibashobora kuyaga. Unamkuta mama anafikiria hata kuwapa kusema mimi na ule mtoto vimekwisha. Ugasanga umuvyeyi arashobora kugirana navuga ati je nurya mwana waje je sinkeneye. Mume na mke ndani ya nyumba wanalala kitanda kimoja lakini hawasemeshani. Ugasanga umugore n'umugabo ashobora kuryamana mu gitanda kimwe ariko badashobora kuvugishanya. Na wanaona ya kwamba ni sawa. Kandi ivyo bakabona kumenga niyo mahoro. Lakini ninataka nikusaidie jambo moja. Ariko shanda gufasha ikintu kimwe. Mwaka wa 2025. Uyu mwaka wa 2025 toa mzigo ulio nao. Ikure kuo mutwaro kuriko. Mwangalie uliye pembeni naye, utizame roho yake gisi imevimba kwa sababu ya kuchunga maneno mengi katika moyo. Raba uwo mwicaranye umurabe ingene umutima uri kurakubita du kwera ibintu byinshi biri mu mutima we yibitsemwo. Umemwona vipi? Uri kuramuraba murabe neza hanyene ku mutima urabe se. Mubona gute? Mubwiye nta gitima go kirakubita. Anashindwa kusema lakini mazito yako katika moyo. Aho byanka yuko avuga ariko ibiri mu mutima wiwe birakomeye cyane. Magumu yanamsumbua anashindwa atayatua vipi. Ibintu ni byinshi cyane umutima bikanga n'ingene yoshobora kubisohora. Lakini asubuhi ya leo ariko muri kino gitondo cy'umunsi nataka nikusaidie. Ndashaka ndagufashe tafuta kuwa na amani. Rondera kugira amahoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwami Yesu ahimbazwe cyane. Hacha kuweka stoki ya mambo kama unayoweka stoki ya unga ndani. Reka kubika stoke y'ivyago mutima nkaho mengo bitse stoke y'ubufu. Unajua mtu akiwa ana maneno mengi katika moyo, be urazi umuntu afise ibintu by'ibibazo byinshi mutima wiwe, kwanza hawezi nenepa. Chambe na bena shwa kuvyibuha ariko je sindimwe. Unamuonaje aliye karibu yako? Rabo muri kumwe. Amenenepa. Ubona vyibushe. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu ahimbazwe cyane. Hawezi nenepa. Nashobora kuvyibuha. Na sura haiwezi kungaa. Ni sura nishobora gusa neza. Sura yake kila mara inafunga. Usanga afise iminkanyari mu maso ibihe byose. Nikasikia siku moja mama mmoja akasema mara hiyo unacheka. Umunsi umwe zanumva mama aravuze ati uno munsi uratwenze kweli. Unacheka. Uratwenze. Hao watu hawachekaki. Abo bantu ni batwenga. Yeye anakaa ndani ni kama simba. Igihe cyose yamashavuye nka sura mbaya. Sura inafungwa ni hana amani mwenyewe. Umwanya wose aguma ari sura mbaya kubera iki nta mahoro afise umutima wiwe. Ukikaa utizame mambo anayokwenda kuyakwazikia. Wagenda kuraba ibintu biriko biramutsitaza. Mwenyewe utajiuliza una mtu zimenea au zingine zimeruka. Urashaka kumbega uno muntu bwararutse canke yoja kwa rojanti. Bwana Yesu aturumie sana. Umwami Yesu atubabariye cyane. Wapendwa, bakundwa, tunataka 2025. Turashaka 2025 uwe mwaka wa amani. Ubu mwaka wa mahoro. Kama wewe baba usemeshani na mama, namba wewe nk'umugabo udashobora kuyaga n'umugore wawe, tunataka ukate kamba hiyo musemeshani. Haleluya. Turashaka uwo mugozi no musucacura mutangure kuyaga. Sibyo none. Mtoto na baba kama msemeshani, umwana n'umuvyeyi we nimba mutashobora badashobora kuyaga. Mwaka wa 2025. Uyu mwaka wa 2025 hata masoko ya Ruvumera hivi banaanza kusolde bile bimango bilibakiaka. Ati nari ya musoko era mu Ruvumera ubu ariko batanga sorode biriya bihuzu byasiga muri 2024. Za 20,000 zinaanza shuka ma 14,000. Ubu kaga panaro wagura 20,000 ubu kakagurishwa 10,000 muragenda mubazi. Na weye solde yenyewe ulitia muroho. Na watangura gutanga sorode mpaka moyo unakosa kupumua. Na watangura gutanga sorode biriya bintu byose ko baje umutima kugira urabe ko woronka amahoro. Haleluya. Amena. Solde benye biko muroho yako. Tangura uvuge ati sorode byose usohora amavoka yaboze byose sohora. Jaribu kuangalia sura yako imekuaje. Gerageza wirabe mu maso mbega usagute irabe wonyene mu kiyo. Umezeeka na miaka ngapi? Uratangwe gusaza ufise imyaka ingahe? Mwenzangu umezeeka na miaka ngapi? Beo ushaje ufise imyaka ingahe? Haleluya. Amena. Unazeeka na ungali mtoto. Uratangwe gusaza utaranakwiza n'imyaka 20. Hasira maana yake ni hasara. Ishavu igihe cyose irongorera umuntu gukora ibibi.
na haitakusaidia kitu. kandi nta kintu na kimwe iryo shavu rizogufasha. Kitakacho kusaidia wewe icyo iryo shavu rizogufasha ni kutengeneza mambo yako. igihambaye cyo gufasha nuko wo kwitunganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwami Yesu ahimbazwe cyane. Najua na wewe uko mwa ile familia ya kusema siwezi kuomba msamaha. Ndazi ko nawe uri muri ka karyango kanavuga ati jewe nta mbabazi nopfa naramusavye. Siwezi kuomba msamaha mwanamke anaweza nizoea. Oya jewe no mugore je sino musembabazi yomenyera. Siwezi omba msamaha mdogo yangu huyu mwenye mimi niliachia hata watu wine nyuma, siwezi muomba msamaha. Ati jewe uyu mwene wacu je nasigibere je sishobora kumusaba imbabazi. Lakini nataka nikusaidie jambo moja. Ariko ndashanda gufasha kino kintu kimwe. Msamaha au msaidie yule mwenye unakwazikia tu. Imbabazi ntizifasha ujya muntu yagutsitaje gusa. Msamaha unakusaidia na wewe roho yako ikae kwa amani. Nawe ubwawe imbabazi ziragufasha kuko ziguha amahoro mu mutima wawe. Msamaha unakusaidia wewe kuishi na amani na security katika mji. Imbabazi zigufasha kugira wowe amahoro n'umutekano aho ubaye hose. Kuna watu hapa akimkuta ndugu mbele hivi anakwepa njia. Hari abantu ahuye na mwene data nkuko mu nzira acha kwepa gafatira indi barabara. Nikiona plote mbele yangu hivi nafika na kwepa hivi juu tusikutanane. Duhuye na prote kujya gatandatu ca nkwepa nkaca kugindwi. Kujya ntiduhure. Utakufa bure. Wewe uzopfa ndakurahiye. Msamaha utakufanya wewe kulibere na kukua vizuri na watu wote. Imbabazi zizogufasha wewe kumera neza maze no gusubira kubana neza n'abandi bantu. Na utakapokuwa na amani, kandi ni wagira amahoro mu mutima wawe, ndipo utamsogelea Mungu vizuri. Niho bizokunda ko wegera neza Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Hauwezi kumsogelea Mungu na moyo unaweka stoke ya michele yenyewe itokaje ikuli wake. Nushobora kwegera Imana mu gihe ugitekeye stoke y'umuceri wabunzwe udashobora guteka ngo uwurye. Ulishaka piga bigozi bingapi au kilo ngapi za huo mchele unajaza mkifua? Mbega umaze guteka ibiro bingahe by'uwo muceri wakuboreyemwe mu mutima wawe? Bien-aimé, bene data bakundwa, tutafute kuwa na amani na watu wote. Turondere kugiranira amahoro n'abantu bose. 2025 ni mwaka wa amani. Umwaka wa 2025 ni umwaka w'amahoro. Haleluya. Amena. Hata hapa katika kanisa hatusemeshani wengine. Haba nonga nyine mwishenge hari abantu batayaga batavugishanya. Ula najivunaka. Au ujarishima. Toa hicho chenye uko nacho kuroho. Kuri ico kintu kiri mu mutima wawe kikubuza kugira amahoro. Hakuna bakristo bila kusemeshana, bila upendo, bila kuaminiana. Nta bakristo bashobora kubaho batayaga badakundana batizerana. Anajionaka juu iko na mali. Arishima ngo korera ko afisa amahera. Alikukataza usitafute zako. None we yarakubujije kurondera amahera yawe none. Tafuta zako. Haleluya. Amen, amen. Hata wivu wa kijinga. Rekio nzigo itari mu ubwenge. Hata kama ungeanza asubuhi mpaka magharibi kumusema hazitageuka kuwa zako. Naho wohera mu gitondo gushika mwijoro umuvuga nabi rigatunga ntirizoba gwawe. Zitabakia zake tu. Mwazogumara iwe gusa. Na utakufa bure na moyo unapata matansio, unawaza maisha ya watu wengine. Hama kwiherezo uzopfa utunujwe n'umutima kubera yuko uguma wiyumvira kubandi gusa. Na mwenyewe unakufia kanyama anachoma anakula. Hama umuntu agutera inzigo aguma yikwitira ka brochette aguma yikwitira ifiriti, amahoro ni menshi. Haleluya. Amen, amen. Tafuta amani. Rondera amahoro. Yale yote ya zamani tuseme yamepita. Haleluya. Bijya byose bya kera tuvuga ati byararenganye. Tufanye amani na watu wote. Tugianira amahoro n'abantu bose. Mimi siwezi toa mwa ile kanisa juu banajionaka sana. Jewe sishobora kwitanga muri ryashenge kuko barishima cyane. Sasa kama wewe ukutoa kanisa abako wanatoa. None utitanza abandi ntari ko aritanga. Hivi kanisa haitaendelea. None we baze kwishengero litazobandanya. Toa ulivyo nayo katika moyo wako ili mtumikie Mungu kwa amani. Sohora ivyo biri mu mutima wawe kugira ngo ukorere Imana ufise amahoro. Tumeandikisha makaratasi si wote hapa. Aha twarandikishije impapuro twese. Mnajua tatizo ya kuandika naziri. Murazi ingorane yo kwandika iciyemezo.
Wangapi wametimiza naziri zao? Ni bande bamaze gushitsa ico biyemeje? Tupepee Bwana waliomaliza naziri zao. Turashaka kuzungagiza ibiganza byacu tu abamaze gushitsa ico basezeranye. Waliomaliza naziri zao. Abamaze kurangiza gushitsa ico basezeranye. Walio heshimu Mungu kwa kutimiza naziri zao. Tupepee Mungu. Abantu bubasha Imana mu gushitsa ico biyemeje isezerano ryabo baduze ibiganza uko. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwami Yesu ahimbazwe cyane. Sasa tutamtumikia Mungu namna gani? None tuzokora Imana mu buryo na wakati mpaka sisi tunamdanganya Mungu wetu, mu gihe gushitsa nuno munsi natwebwe tuguma tubesha ambaye anakupa wewe uhai wa kupumua mpaka huu muda bado unamdanganya. Yo iguha imhemu zo guhema gushika uno mwanya ari kuracayibesha. Sasa kaka yako utamwachia nini bila kumdanganya? None gasha mwene wanyu uzomuhike tamubeshe. Wapendwa bene data, tunamaliza, turarangije. Kama wewe unaona bado una mambo mengi yanakusumbua, namba wowe ubona ariko hari bibazo kanaka bikubera kugora, amani unakosa, nta mahoro ufise, amani na Mungu hauna, Imana ya na mahoro ntavyo ufise, juu ya matendo yako unayotenda, ibikorwa bya ugenda urakora, umeasi mapenzi ya Mungu, waragarije ubugombe bw'Imana, umefanya vitu visivyofaa mbele za Mungu, wakoze ibidakoreka imbere y'Imana. Sogea mbele tuombe pamoja nawe. Egera hano imbere kugira ngo dusenge Imana. Wewe ambaye bado wewe na ndugu mnakuwa ni kama mtakulana, namba uno musi hari umuntu mudahuza murabana ribi, hauna amani ukimuona roho na kichefuchefu, wengine wanasema na kichefuchefu nikaanza kusikia. Nta mahoro ugira igihe cyose umubonye mbere utangura kumva umenga uri kurasesemwa. Mwanadamu mwenye Mungu aliumba, wewe unasikia kichefuchefu kumuona? Umuntu Imana yaremye wowe ugatangura kwiyumva mwiseseme kure yuko umubonye. Mungu aturumie sana. Imana tuwabare cyane. Sogea hapa tuombe pamoja. Twegera hano kugira ngo dusengere Imana hamwe. Huyu ni mwaka wa amani. Uyu ni mwaka wa mahoro. Hautafanikisha usipotafuta amani na watu wote. Ntabwo uzororanirwa nutarondera amahoro n'abantu bose. Hakuna hatua utafanya pasipokuwa na amani. Nta ntambuko nimwe uzotera ata mahoro ufise mutima wawe. Najua wengine kama ni naziri Mungu wametia naziri lakini hawajatimiza. Ndazi yuko ari abandi bo baragize isezerano kanaka ariko batararishitsa kwa sababu ya ugumu wa maisha, kubera ubuzima bugoye, lakini wengine kwa sababu ya moyo kuwa mgumu. Abandi nabo gasangana umutima ukomantaye. Tutawasia hao wengine wasimame tuombe pamoja nao. Nabo nyine turaza kubasaba byagurukiga tubasengere. Naziri usipoitimiza, iyo udashikije isezerano, mara nyingine inaleta mauti. Ikindi gihe bivyara urupfu. Tusiuzanie ya kwamba unapozungumuza ya kwamba unakuwa unamzungumuza yule ambaye uliye naye, bali unazungumuza na Mungu. Niwibaze yuko ivyo tuko turavuga sibijya tumenyere kuvuga ariko tuko tuvugana n'Imana. Karibuni kaze kugira ngo dusenge Imana. Usiangalie aliye pembeni yako, sogea mbele tuombe Mungu. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Fanya mwaka wa 2025 kuwa mwaka wa amani kwako. Hasira zitakusaidia kitu. Shavuga ntacho rizogufasha. Sogea mbele tuombe pamoja. Egera hano kugira ngo dusenge Imana turi hamwe. Ulimkwazikia ndugu yako hata usemeshani. Waratikajwe na mwene so gushika naho
yuko muyaga, ukafika mpaka kusema ya kwamba mimi na yule mpaka kukifo. akagera naho mbere uvuga ati je nujya muntu nzorinda apfa je tutuzuye. Sogea tuombe pamoja. Egera dusenge Imana. Mungu atakusaidia. Imana iragufasha. Mungu awabariki mnaokuja. Imana ibahezege mwebwe muri ko murenge. Mungu awarahisishie kila jambo katika maisha yenu. Imana ibafashe muri buri kimwe cyose mu buzima bwanyu. Na Mungu awarehemu katika yote mliyofanya. Sogea mbele ndugu, dada, tuombe pamoja. Ukora ibitangaza kandi ushitse amasezerano Mana. Njoo tuombe, tafuta amani, tafuta amani. Ukora ibitangaza kandi ushitse amasezerano Mana, uko ni kuri. Uko ni kuri. Soma kitabu Malaki. Dusome Malaki igice cya 4 umurongo wa 15. Malaki 4:15. Oya, 1:3. Malaki igice cya 4 ku murongo wa mbere ushitse kuri 3 avuga ati eheraba umunsi uraje wakankitanure abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora niko Uhoraho nyine ingabo avuze nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana ariko mweho abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise agakiza mu mababa yaryo maze muzosohoka mwikina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore kandi muzosiribanga abanyakibi bazoba umunyota munsi birenge byanyu ku munsi nzoshinga niko Uhoraho nyine ingabo avuze. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malaki anasema ya kwamba tazameni siku inakuja. Malaki aravuga ati raba igihe kigiye kuza inawaka kama vile tanuru. Ati ryaka uwo munsi waka nk'itanure. Watu wote wenye kiburi, abantu bose bubwibone na watendao mabaya, n'abantu bose bakora ibizira, hukumu itawafata. Urubanza rw'Imana ruzobabako. Hukumu ya Mungu iko mbele yetu. Urubanza rw'Imana ruri imbere yacu. Kiburi cha kujihisi wewe hauwezi kuomba msamaha kitakuangamiza. Ubwibone bwo kwiyumva ati jewe sinshobora gusaba imbabazi. Kiburi cha kujiona ya kwamba wewe unaweza kitakuumiza. Ubwo bwibone bwo kwiyumva yuko wewe ari wowe nyene buzokugira ingaruka. Sogea tuombe, watumishi karibuni. Abakozi b'Imana kaze dusenga Imana. Ili Mungu akurehemu kugira ngo Imana ikubabarire na akusaidie kandi Imana igufashe. Na Mungu atubariki. Imana iduhezagire. Amen. Amen.